Chini nibi. Wena telefoni. Didya. Jena manakubwiye. Kuva nakubwiriye. Je ubure muri ibi bintu. Ubu nyene Eric ara telefoni. Eric? Musaza wa Lydia. Ara telefoni. Ambwiye yuko. Sintukuna kubwira. Mbese tuza kwanza hamubwira avuze ibiki. Nukuri ndagusabye ibintu binkuremo. Avuze ibiki no byo cyangwa navuga kuva kero binkuremo. Mbwira ndakurondera undi muntu abijemo. Je ndarushe. Didye ndarushe. Nuko kwimana ndarushe akamanda cyamaze ngaho. My God. None avuze iki ndibona kwaza ikinavuze wakakumbwira. Nushaje cyingire gute. Naragubaye Eric basa telefone yiki. Kandi ikintu kibabaje aciye ku nimero ya Mugisha. Muba ndondera kwiki. Nukuri Didye ndagusabye. Nimba utari kurabona neza, inyuko yaciye kuruka. Nukuri yarinze aca ku nimero ya Mugisha. Bisigora ko na Mugisha ibintu afise icabiziko. Ndagusabye Didye iyi mikino ihagarare. Ndakwinginze please. Babarira. Impamvu niko rero kandi si niwewe. Oya mbabarira. Niwe mpamvu y'imigambi yanjye yose wumva kubera ko bishyira mu bwoba bwinshi urapanika. Panikijwe n'ibiki. Ikintu gipanikije ngaho muri ivyo byose niki. Musaza wa Lydia. Kumbe telefona jewe. So who is it ni mana? Nigiki. Agomba kwici. Umviriza. Ndakwinginze. Ngoma ndagusubiramo bisaba kurinda. Iyi mikino si y'ubwana. Reka ubwana ko ubwana mu mutwe urakuze. Didye ndagusabye. Ndakwinginze. Ndagusubiriyemo. Ndagusabye. Ndakwinginze. Umbabarira. Je bintu sinshoye kwibandanya. Nagusezeranije keshi ko ndabibandanya. Mugabo no. Nenda gute byogera neza uko akarokoso upanika akarokoso byuga akarokoso wewe sishobora kwibandanya ibintu. Aho uvuze ati ko bigenze kutubwire gute dupange imigambo uri kuzana ibintu byo kunca intege. Ahubwo mbwira ati eba ambwiye kuno tubakenyure gute. Cyangwa utangwe kubatanya nawe. Mbwira se cyakinkunda uri kurondera kuntu ari woshira hasi ndabimenye. Ahubwo nose ndutankunda. We ntunkunda ndabibonye. Juri kuresha mu bintu byotuma bincana gatwe. Kwisha gatwe. Ibintu byonjana mu kuzimu. Kwisha gatwe. Asoni. Cyo cyangwa vyunguka by'amafaranga menshi bigishe ugatuma ngo umara kugira. Ikica bakobwa menshi gutazi. Ushaka kubira birakuye. Kandi kindi naco. Ukatira kiro kicu umugambi wanje. Ukica umugambi wanje kuko ndiko ndakubona yuko wanje. Uzobona indi sura y'ibanje tigeze neza. Rugiye. Bije mugabo. Nakuri muzi. Shaka turashimye. Abona ibintu byaru barateye imbere kabisa. Bakajyanye ndabaragabanutse bakabatwe. Hagati yanje nawe rabi ngene wambaye gwarupantaro ruri hehe gabaje. Gwarupantaro na gwarukofero. Reka mvungure. Reka nabanga. Imani kurakuri. Imani kwa mugabo wenda nawe ubasha barateye imbere kabisa. Naje bijya gipira wateretse hajya hanze. Navuga cyego. Ni abantu. Burya hari ibintu bizanye hano. Amakuru yararo usha nibaza urashi. Ryanyuma. Amakuru yaryo ariho. Burya rero ndashaka umwiza ukuri nta bantu ubona amaze iminsi ubona batemera ukagira nk'agasisipe cyangwa kumva ukuri utari kuzi ushobora gufatanya amakuru y'amatohoza. Nyamararo imbere yuko asha ujya mugabo yahora gukoresha uramubona ujya mugabo Desire yaramaze iminsi ahatembera na musaza wundi ari umugore wawe
Wa muhungu musaza wa mugore wa undi w'ubwa mbere. Kijya gihe cy'amadeni, kijya gihe kari bwatera imbere nkuko ujya nyene nawe bari kunyajya. Hari ibintu baguma baganira tudatahura, banciye ko ngaha bagenda mu nyuma ujya karenga ujya yashoreye brike ngaha yari sigaye ari imwe brike yari sigaye ari imwe. Igihe cyatumye ngira amakenga ko yoba ari we, yari afise akabido aza ngaha. Akabido ni kara k'amavuta, kara k'amakoto, sinarenze biri muri ako kabido. Usaka uravye hejuru amwe ngo ni ibintu biyagaga bamenye ko nyuma y'amasegonda numva ngo rirahiye. Umva rero ngaho ukukubwira ngo n'ubu yari turijana kwijana amakuru mfise nayo, ubwo nuko wogira amatohoza ukaraba ibyo yari arimo umuhungu. Je ndakeka 90 kwijana kuyobariye. Mawujo rangu ikintu gikomeye cyane. Abantu baragoye. Abandi zino nzigo zashize abanyafrika nzizone datiriye. Bakenera gutera imbere. Baravye ubuzima kona cya gipantaro waracaye cya gipira bashira inzigo kuri jiro gasakora ko umuntu cyane kumujya mugore yo numva ni kubura ni bikureka turabe. Ega warateye imbere. Akijya kiduga wagiriye ngo niba kibonye bareka kuvuga. Ega umuhungu nitubogoma by'utumukeni. Uretse mugashana yani. Iyo ubonye mugenzi wateye imbere ushigikira kuko kuya gutera imbere kwiwe nshobora kugushikira nawe. Nawe ugasanga bakorohereje. None. Niko kimeze. Ayo utanga kugirana inzigo, wowe ngezera agusubya ugacukwega bacura bura gukura umusubi. Bari bya binyerezo turabaronzi kubera ko nta nzigo zaje. Yawe akunda no guca ngaha kuva uwo munsi ndasura kumubona hano. Baraciye ngaha. Je ariko ndabyikeka. Ariko ndabyikeka navuga ati sanze ziwanze ngati bano bantu bashobora bashi hari cyo babizi. Rero wumve ayo makuru kandi yavuze ati jewe nikangere kwa ndugumba kuko bugenewe yegereye nyara. Ashobora kubura amakuru, ashobora kumva kubera ko ikintu kibazo. Nukuri vraiment urakoze kandi ugufashe abo byoshika akaza umupeje kukubaza ayo makuru mpaye yatanye nkuko nyine yambaye. Jeyo ore yatanga kugira ngo ububisha butuzwe. Abantu nk'abo basubiza inyuma iterambere ry'igihugu, iterambere y'abantu ni kuvuga ni kubatuza. N'icane amakenga gusumbaho. Hakumwe induru ngo harahiye. Yaraciye ngaha muri ayo masanya sinasubiye kumubona. Nasubiye kumubona ujya mwanya wahashika nawe uje kuraba ingene bigenze nasubiye kuboneka. Rero ujya munsi nafise paniki sinibuse kuza kukubaza wowe n'abatirika ndaza kugaruka hanyuma. Byaraboneka ko n'isura yari yahindutse umeze ukuntu nyene. Abantu bagesera kabisa. Ako ntacu. Nisi igisubira hari nisi igisubira 40 gusa. 40 kandi inzira y'ububisha bujya ni bisa nibikiwe. Nibiki? Mama. Niki? Bako nguye mu mutima we niki? Oya mama ibara yaguye. Ibara nyabaki. Jesse naguye ko nari kwa mama mdogo. Kandi nubu niyo naciye. Sister numva ngo yaragwaye. None mama. Kirazi? Kirezi yaragwaye. Kirazi arakomeye ni yaragwaye. Urumva mama mdogo rero yamuherekeje. Yafashwe n'umunsi Sinzi mama mdogo rero yamuherekeje kwa muganga. Camvuga ati reka cyo kwa muganga. Je naciye nasanze Kireza cyacika. Oya reka kubesha oya manu mwana wanje Kirazi wanje mwana nushoka Kirazi wanje mwana
mwana wanjye yoya mwana wanjye ije n'iki mwana we mwana wanjye yoya nega ndajagaye reka yo Kirezi we Kirezi mwana wanjye Kirezi Mama. Kirazijwe n'igiga mwami. Nabaje abaganga mama. Oya sibyo. Yahitanye n'inda. Oya indari kirimo. Tabaye mwana wanjye indari kirimo mwana wanjye. Agira korora inda. Gukura n'iyonda mwana yo. Mwana wanjye aragiye mwana. Ejo kuzimugura kumugabo ariko kuyituma ibi byose. Mwana wanjye ndeka ndajagaye umwana wanjye aragiye. Imana zigaragaye urabinagabiza rikamwe. Kamama mavubo gaya nabyo nashobora nagira zirazira n'ikisiga mbabarira. Mama mavubo aragiye mama mavubo akana kanje kamwe mana we none ngiye kubaho gute mana ndajagaye napfiriye muri kino gisagara ayicanyira ikiziga mu kiraho. Mama ugende basi kwa muganga kureba ko tugoduha ikiziga. Muraba abandi bagenda byo nashobora mana jewe sinoturikira ikiziga cyawe kirezi mana ko mana ndakubona abantu zose zigabandi kugira byose nanjye ngo ndarungitse umwana kubaka nk'abandi. Mana Desire, kamu wananimbisha, kamu rasi. Sawa.
karibu rero urakoze kunyakira hama urazi ko nari nagutelefone ndakubwira ko nje ni jewe nitwa Solange. Niwe Solange? Ego ni je Solange. Nanjye ubwira ndakubwira ukuri n'umwanya nibyo nkeneye ndakeneye kuri kwawe. Je urumva Lydia uko ngene bimeze ntiwavugira ngo hajya nagutelefona ngo byo bari binyuma ndiko ndakubwira ibintu vyerekeye Mugisha n'ukuri jewe na Mugisha twavanye kuri rwose. Ego twavanye kuri rwose n'umugore wiwe wa mbere bahuze babana mu vyatumye bavana na jewe ndiye gute ko je numvise ko Mugisha yavanye n'umugore we kubera ubukene bwa Mugisha umugore atashoboye kubyihanganira. Ego ubukene bwari burimo mugabo urabizi Lydia ibintu nk'ivyo ntivyigera bivuga biguma entre deux ari babiri bonyene bigaherera muri bo. Niyo mpamvu ubona narondeye umwanya ubugira ngo ndakubaze bikunde ko nzaho kuraba hama tuvugana. Nukuri kurambwira n'ukuri none bigusiguriye gute n'ukuri mugabo ikintu ntifuza vraiment singomba gusura kandi kubabara singomba gusura mu gikomere. Urazi iyo ugwaye igikomere akagira umuntu agikora ko gusa wumva uri kurababara n'ukuri sinokubesha n'ukuri Mugisha ushatse umuva inyuma ukamwihoza basi nimbaza ko ndiko ndakubesha Lydia byose ushobora kubesha n'akamaro mpazi naba zino message ndakwereka none Lydia akamaro kubesha n'akahe uzi Mugisha ingize nta pezi ngizi singizi sinokubesha n'akamaro Jimmy uziwe n'icyo niziwe iwe Mugisha twavanye kuri aya message ariwe uwe yanditse Lydia umva ukuri kwiwanja ntiwavugira ngo ndiko ndakubesha singomba kubabara kandi uko babazwa birakwiye. Je ndakubwira ko umugore wa mbere bavanye yari impamvu yiwanje Mugisha arankunda nanjye ndamukunda. Sinaje nimba ko ariko bimeze nakoze ani mpamvu ko bigira birebire rwose mbona ngo nasiba turakoze ku mwanya wawe wakoze no kuri kwawe ndaryohewe cyane ko wumvise ukuri kwanjye. Merci beaucoup. Unatari ibyo kwisi biragoye Lydia. Mugisha Media, biashara yako ndakubwira ntabwo idemo Amaro mta. Ni mpore namaki we ko wazinuze amasaha ni mpore cyane mpore gusa bya ngomba ko ndakuzindukira kuko ndabona warugiye yo nteba sinari kuronka basha anarinshi gusa hajya ngo umuntu irifu telefone twumvikana neza byari biki washaka kwa kuba mapera 6 yose urumva jewe kuri ya programme enye yo kunjana hanze y'igihugu programme yo gusafira myo kunja gukora akazi burya yanzindukanye nafashe imodoka ya saa 10 kugera saa 1:30 nzobe nashitse nibyo rero nibyo byakuzindukanye ahantu umucoko nibyo wagira umbwiye nta nicaye indanwa cyo kinjikanya umviriza iyo menya ko ari byo washaka wasite kumbwira mwere kuri numanuka ngubitike gi wawe ugiciye ubusa 50 byose biba bya promo ubusa urumva wewe ndabona mugo na makuru ufise ingozi umvize nakubwira ingozi haje ingozi kuri centre urumva ano bita kuri doda nta uzi wowe
hajya kuyidoda no kuyiferimi ku gicupa ku gicupa muri nambari ijya quartier nambari inde ijya quartier Muremera hajya turafise yishami rya Mufasha Travel Agency no kuvuga ubu ntabyo kurinda kumanuka Bujumbura urumva neza urumva abashaka kugeza Dubai za Kuwait abaza Saudiya bose hajya mu bakiriya hariya nyene operation zikorerwa hariya nyene bariya baza gufata indege hano umva haruguru y'amagence hajya ku mavolcano hajya nyene uduzi imbere gato udodame kwidodane ijya pave chikata bashaje nyene nka 20 metre ubushitsi ubwo gusana wanditse ko Al-Khalej naho nyene aho je nahabonye cyane bazaye ko ari company yindi oya nako hatanditse ko iryo zina rya Mufasha niyo mpamvu hangoye Ingiriza iryo ni ishami rya Mufasha Travel Agency urumve binubwira abandi bose Ngozi yaba abakobwa yaba imisore bashaka kuja gukora i Dubai za Saudiya za Kuwait za urumva ni hafi operation zikorerwa hariya nyene bamanuka i Bujumbura bise bafite amabegi yabo baja gufata indege kugaca imbere y'icyo Bujumbura ntabyo kurinda kandi kubona amatike bamanuka i Bujumbura urumva bazino bihanye nyene Ngozi duheza operation zose hariya bava hariya bashi ukibuga cy'indege n'ahantu humvikana n'umuntu hamugenegeje ku phone ahita habona aho cyane isubira muhira mbenda cyaramye sinone namahera y'amahoteli ngo ndarindiriye iminsi basha wewe ndakubwiye nisubira muhira Ngozi urumva tujariya kuri nuze kuri adresse yacu nakubwiye muri aho ndazi nta rumwe abona niramaze kwamugerekeraniriza nuko kimeze rero nuko gipanze kidubwire n'abandi banuze ba Yusufu ba Korode ba Jamari bose hajya babwire Josiane yaravuye ryari mu gitondo ryari arabimbaza Josiane w'Ingozi ndamubwira ati aho nyene najye kujya kumanuka urumva abakobwa bashaka gusa za Saudiya zahe gukora ahada nyene muri Al-Khalej Jesse ndanarara ahubwo bakoze reka je ngende wewe ucugira